Mwumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana. Maramutse Jeffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera mu karere k'ibiyaga binini. Umusirikare umwe mu nteko za MONUSCO ziri kubungabunga amahoro muri Congo yarishwe ejo ku munsi wa kabiri. Yari mu bikorwa bya gisirikare mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Ituri. Igihugu uwo musirikare yamukamwo nticatangajwe. Haheze indwi abandi basirikare 8 bo mu nteko za MONUSCO bicwe inyuma y'aho indege yo mu bwoko bwa kajugujugu barimwo ikorokeye mu muhana mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Icegera c'umuvugizi wa MONUSCO Ndeye Kadilo yaremeje urupfu rw'uyo musirikare mu gatondo kejo kuwa kabiri muri Ituri mu bikorwa bya gisirikare. Yavuze ko yapfuye mu kurasana n'imihari yitwaje ibigwanisho mu ntara y'Ibali mu buraruko bushira ubuseruko bwa Bunia. Intara za Ituri hamwe na Kivu y'uburaruko zirasizikajwe cyane n'ibitero by'imihari yitwaje ibigwanisho byama byahitanye abatari bake. Ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Nigeria. Abantu bitwaje inkoho barishe abasirikare ba Nigeria 15 bongera bakomeretsa abarenga 10 mu gitero bakoze ku kambi y'igisirikare muri leta ya Kaduna mu buraruko bw'igihugu. Amakuru ava mu gisirikare yavuze ko ejo ku munsi wa kabiri ko iki gitero cyakozwe n'imigwi y'iterabwoba. Intwazangabo mu ikambi yo mu gisagara ca Birnin Gwari muri leta ya Kaduna yavuze ko abo bantu bari ku mapikipiki bakoresheje amagerenade hamwe n'ibindi bigwanisho biremereye muri ico gitero cyamaze amasaha arenga 2 ku mugoroba wo ku munsi wa mbere. Igisagara ca Birnin Gwari gisangiye rubibe n'amareta ya Zamfara na Nigeri yama yatewe n'imihari yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu ca Nigeria. Ahandi havuga ubisha ni muri Burkina Faso. Umubikira w'umunyamerika kazi w'imyaka 83 yaranyurujwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye mu buraruko bw'ico gihugu. Iyo nkuru yatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'umusenyeri wo muri diocese ya Kaya Theophile Nare aho ivyo vyabereye. Uwo mubikira yitwa Swellen Tennyson yakorera mu rwego rw'ababikira b'abakatolika baba Marianite do Saint Croix muri paruwasi yitwa Yargo. Ni kuva mu mwaka wa 2014 uburaruko bwa Burkina Faso bwigaruriwe n'abagwanyi b'abayisilamu. Bamwe muri bo bakorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Abanyamahanga batari bake bava mu bihugu byo mu burengero bw'isi baranyurujwe mu myaka ya vuba. Musenyeri Theophile Nare avuga ko Mama Swellen Tyson yajanywe n'abamunyurujwe ahantu gushika ubu ataramenyekana. Ku ntambara muri Ukraine, perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yarifatiye mu gahanga kanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi harejo ku munsi wa kabiri, akagiriza ko kananiwe guhagarika intambara Uburusiya bwateye igihugu ciwe. Yasabiye Uburusiya guhanirwa ivyaha byo mu ntambara bwakoreye muri Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bukoresha ububasha bufise bwo kuzibira ibikorwa by'ako kanama muri ONU mu gihe bwo bubandanya busambura igihugu ciwe kandi budahanwa. Hari mu nama yagiranye n'ako kanama hakoreshejwe ubuhinga bwa video inyuma y'aho abasirikare b'Uburusiya baviriye mu gisagara ca Bucha mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev. Abanyagihugu hamwe n'abategetsi bo muri ico gisagara bavuze ko abasivile barenga 300 bishwe n'abasirikare b'Uburusiya igihe bari bigaruriye ako karere. Ariko Uburusiya bwo burahakana ko ataruhara bwagize muri ubwo bwicanyi, bukavuga ko ahubwo bwakozwe n'intagondwa zo muri Ukraine. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU yari yamirije amavideo yerekanwa na Ukraine ngo yemeza ko Uburusiya bwakoze ibyaha bikabije. Vasily Nebenzia
yabwiye akanama kaoni kajeje umutekano ko hari abantu baharugwa mu majana biteguye kuvuga idonido y'ubwicanyi bwakozwe n'abo yisabanazi muri Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe nyene yaritabiriye iyo nama ejo ku munsi wa kabiri asaba ko iyo ntambara ihagarara vuba. Kuri intambara nyene miliyoni hafi 4 n'ibihumbi 250 z'abanya-Ukraine nibo bahunze igihugu muri iki gihe cy'intambara, abandi imiliyoni 7 barahungira hagati mu gihugu. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR cyavuze ejo kuwa kabiri ko abanya-Ukraine imiliyoni 4 ibihumbi 244 n'amajana bahungiye mu bihugu bibanyi kuva intambara itangura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rigereranya ko imiliyoni 7 bataye ingo zabo ariko bo bashima kuguma muri Ukraine. OIM ivuga ko abandi bantu batari abenegihugu ba Ukraine ariko barenga 226 barimwo abakora n'abiga muri ico gihugu nabo nyene bahunze. Guhagarika intambara ngo ni ngombwa kugira imfashanyo zishikire abazikeneye nk'uko ishirahamwe OIM ribivuga. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari byo muri Afrika. Ingingo z'ingenzi zayo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, abana baba mu mihanda basabiriza bakomeje kwiyongera mu mujyi wa Ngozi. Mama na kubaratandukanye cyane genda hariya babi naho bavuga ngo muri bonto naza mwibarabara. Mama nyene agenda mu Kigarama, agenda ku mugabo nyene cyane ngamwibarabara nyene sinzi niyo. Abo ni bamwe mu bana basabiriza mu mihanda y'umujyi wa Ngozi. Ikibazo cyakemuka gute? Abana bari mu mabarabara bubakurayo hakoreshejwe ubuhinga ku buryo abana batokugwa mu ibarabara n'inguvu, hakoreshejwe inguvu ko bahutarizwa ubuzima canke basinzikarizwa ubuzima. Uwo nawe ni Jean Bosco Ndayiragije uyoboye ishyirahamwe ryita ku mibereho myiza y'abana mu Burundi. Mu Rwanda ho bamwe mu batsindiye indishyi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be baribaza aho indishyi z'akababaro bagenewe n'urukiko zizaturuka. Ayo makuru n'ayandi imukanya nimujye kuri. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuyahere mu Burundi, aho ikibazo cy'abana bazerera mu mihanda y'umujyi wa Ngozi mu majyaruguru y'igihugu basabiriza kubera ubukene gikomeje guhangayikisha abatari bake. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abana mu Burundi FENADEB riravuga ko iki kibazo kidashakiwe umuti hakiri kare cyazakurura ibindi bikomeye. Inkuru ya Desire Hatungimana. Igisagara ca Ngozi kigira gatatu mu bisagara binini by'u Burundi inyuma ya Bujumbura na Gitega, nk'uko ibiharo by'ikigo Istebu bivyerekana. Ni ihuriro ry'abadandaza bo mu ntara za Kayanza, Kirundo na Muyinga. Muri ico gisagara haribonekeza abana basega ku bwinshi, eka mbere n'abakuze bakaba ari benshi bazunguruka amabarabara bagenda barasabiriza. Bose babwiye Ijwi rya Amerika ko babitumwa n'ubukene. Mama na kubaratandukanye sinaza mwibarabara cyane genda hariya babi naho bavuga ngo muri bonto cyangwa mwibarabara. Mama nyene agenda mu Kigarama, agenda ku mugabo nyene inzu twabamwo asigaye yituye nyene cyane ngamwibarabara nyene no kwigumana mu inzu barayituriye sinzi niyo. turi ngaha ni kubera ubukene kandi singira icayepfo ca ruguru ntunze utwana tubiri na nyina yarapfuye, utwo twana ni imfuvyi sinoronka ukuntu ndaducira ingero nta n'uwo mpakaye. Nico catumye rero ncanza ngaha mw'ibarabara kugira ndonke ukuntu boja kwiga. Muhira hari inzara nyinshi, iyo twabutse abatihembura tuca turara guco ego abana bakarara uko. N'ubu nabutse muteye inzara iri mukurisha ego n'utwana muhira. Ababa muri ico gisagara ca Ngozi iyo ngeso yo gusega bamenyesha ko iteye isoni muri iki gihe, basaba leta gukora ibishoboka byose ico kibazo kigatorega umuti. Ingeso z'abantu baba bariyadukaniye rimwe mbere hari igihe mu kibano bavuga ati abantu badakomeye, kandi birimwo ubunebwe bwinshi ntanka gukora, kuko hariho n'ababikora bakomeye ego n'ivyo hariho ababikora bamugaye babo rimwe hari igihe vyumvikana
bwa biraboneka ko ari ibintu biteye isoni abantu nyene bakwiye guhagurukira cane cane leta abo bo babiyerereza bakomeye yoba buzi gashiraho amategeko mbere no bahiga n'ibihano bikaboneka jewe nk'ingenda ndabibona neza kuko ujya mu migenzo y'ikirundi gusegereza biboneka nabi cyane tuvyakira nabi n'ibintu biba biteye umubabaro n'ikigongwe kuko ngarutse no ku bihugu vya rutura abasegereza ntibabura ariko leta iragerageza ikabakurikirana mugabo igitigiri tubona uko tubabona mwibarabara ni ibintu biteye isoni n'ikigongo n'agahinda mwishirahamwe gitaho ineza y'abana FENADEB muraruko bw'u Burundi barerekana igikwiye gukorwa kugira abo bana bave mwibarabara. Jean Bosco Ndayiragije arongoye FENADEB mu ntara ya Ngozi. Abana bari mu mabarabara bubakurayo hakoreshejwe ubuhinga ku buryo abana batokugwa mu ibarabara n'inguvu hakoreshejwe inguvu ngo bahutarizwe ubuzima canke basinzikarizwe ubuzima. Hotegurwa integuro nziza bakabajana bakabashikana iyo baje bava hakoreshejwe kubigisha gusigurira imiryango gusigurira bazobakira kugira ngo wa mwana ashitse hariya kumbure bace bamuronderera ibyo yiga ashobora gukora udukorwa ashobora gukora dushobora gutuma afatirwa ntatsubire kuja mu ibarabara kuko ukoresha inguvu ukamushikana iyo asanzwe yamuka ushika mu gisagara yagutanze mu gisagara kere. Iryo shirahamwe rimenyesha ko nabo bakuze basega umuti woboneka igihe leta yobishira mu gushaka hotsimbatizwa canke hakomerezwa imigambi y'iterambere cyane cyane ku bantu bato mu mitumba abo bagishoboye kwima bagahabwa ibikorwa bakarima kandi bagakurikiranwa bakagumwa hafi abashobora gukora iyindi myuga kubaza kubaka korora bakabafasha hakaba integuro kuko hari imigambi izirazi itumbiriye ugwaruka imigambi itumbereye abakenyezi hoba n'imigambi itumbereye abo bantu batishoboye cyane kugira ngo baronke to bikorako bareke kuzerinze bareke kwama biteze yuko baziba kubaho ari uko baronse ubafasha. Mu mugambi wa leta y'u Burundi wateguwe n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda nuko uwo mwaka worangira ata mwana wo mwibarabara kivugwa mu Burundi cyo kimwe n'abakuze basegerereza kugira bishoboke. Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko umurundi wese ahari aba muto canke mukuru bafatikanije n'abajejwe intwaro uwo mugambi bawugizwe wabo ntanyika ko iryo hangiro bihaye rizoja mu ngiro. Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana kurira mu muryango agasazira mu muryango, imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana wo muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano n'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda. Imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko uyu mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurura ashagaruka mu muryango. N'aba bana bari mwibarabara iyo batera bazosubira mu miryango iwabo batera basubira mu ntwaro yo hasi bumve yuko bateza kwakira neza abana bavuye mu ibarabara. Igisagara ca Ngozi giharugwamwo abanyagihugu barenga 100,000. Ico gisagara kikaba cahimbaje imyaka 100 kimaze kivutse mu mwaka wa 2020. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ho urukiko rw'ubujurire hejo rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. N'urubanza ababuranyi bombi bwana Inyansi Nkaka na Colonel Jean Pierre Nsekanabo bajuriye nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'urukiko rukuru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yararukurikiranye ategura inkuru. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yahereye ku bujurire bw'ubushinjacyaha muri urubanza. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru mu Rwanda rwakoze isesengura ritari ryo ku baregwa bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Nyamara abaregwa n'ababunganira bo bakemeranya bidasubirwaho n'isesengura urukiko rukuru rwakoze ku byaha byose rwabagize habere. Abunganira bwana Inyasi Nkaka na Lieutenant Colonel Jean Pierre Nsekanabo barabwira urukiko rw'ubujurire ko batigeze begura intwaro ngo batere u Rwanda. Urukiko rukuru rwemeje ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bwagaragaje ko abaregwa bari bafite intego yo guhungabanya umutekano. Rukavuga ko ibyo bakoraga kwa ruguhatira leta kujya mu mishyikirano na FDLR. Colonel Nsekanabo wari ushinzwe ubutasi muri FDLR na Nkaka wavugiraga uwo mutwe bemera ko urukiko rwaciye urubanza rwakoze ubusesenguzi bushingiye ku ngingo z'amategeko. Bakavuga ko ubushinjacyaha bwagaragaza inenge urukiko rwagize mu guca urubanza. Umunyamategeko Elias Habimfura na Milton Nkuba baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza uruhare rwabo nk'abagatozi.
bagakomeza gushimangira ko urukiko rukuru nta kosa rwakoze mu isesengura ryarwo. Bavuga ko FDLR yari igamije gukuraho ubuyobozi itarwanya repubulika. Mu mikirize yarwo urukiko rukuru rwafatanije icyaha cy'ubugambanyi no kurema umutwe w'ingabo utemewe nk'ibikorwa by'iterabwoba. Abanyamategeko bunganira abaregwa bakavuga ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bihabanye n'iby'amategeko ateganya. Ubushinjacyaha buravuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru rwirengagije stati n'amahame bya FDLR buravuga ko yari igamije gufata ubutegetsi no kurinda ubusugire bw'igihugu. Bukavuga ko FDLR yari igamije gukuraho leta no kurwanya ubutegetsi. Ubushinjacyaha busobanura ko nka Kananseka nabo bari abayobozi ku rwego rwo hejuru mu mutwe wa FDLR ibizerikana bohereza mu kindi gihugu mu bikorwa by'ubugambanyi ku Rwanda. Bukavuga ko ibyo umucamanza mu rukiko rukuru yabyirengagije. Ukurikije uko ubushinjacyaha bubisobanura bushingiye ku mahame ya FDLR igizwe n'abantu bambuwe igihugu kandi bagishaka bakoresheje ibitero by'intambara. Abanyamategeko bunganira abaregwa bo bagakomeza guhagarara ku cyemezo cy'urukiko rukuru bakavuga ko ntaho ubushinjacyaha bugaragaza ingufu zidasanzwe abaregwa bari bafite mu mutwe wa FDLR. Ku cyaha